Jewe kuva mvuka ngera aha muri Kabere ntahavukira. Uru bubaye bugira kabiri, ubwa mbere Rwuzuye mugabo ukubu Rwuzuye si ku bwa mbere Rwuzuye. Mu 90 Rwuzuye ruraza ari ruke ntigononye ibintu nkuko ubu ngubu gononye ibintu vyasensagaye nanyu n'ivyo mubonesha n'amaso. Chuti namwe bakunzi ba Mabayi Media TV, reka twongere tubaramutse tubipfuriza ibihe byiza. Ego nkuko mutubona tu muri komine ya Mabayi ku mutumba wa Kabere, kwibarabara rya Mabayi Rugombo, uvi Mabayi uja Rugombo canke mva Rugombo uje Mabayi, byose biravugika. Ahantu imvura yaguye ironona ibintu mu bitoki birasitagurika, imanga biba byinshi, ariko turabona ari abantu bahari kandi babakurambere. Reka tubegere dushobore kuganira nabo, twibaza ko bashobora kuhava batwakira. Ago kameramani nizere ko turi kumwe wokwegera hino. Turabaramukije mama. Mwaramutse neza. Meze neza? Yego ni bukebuke. Mutuhe umwanya tuganire. Yego me. Byo kunda kumutubwira akazi nakanya. Nitwa Faraziya n'ikitegetse. Mbega mama, aha mwe muvuka ngaha nyene canke? Yego me mvuka muri Kabere komine Mabayi. Ego mwaci murongorwa ngaha nyene ko wogira naha niho muba? Ego mejewe nanduwe nyene muri komine Mabayi mu Kabere nyene. None hamwaje gukora iki ko mbona? Naje gutoratora udukwi twasutswe n'uruzi rwari ruduhitanye. Mwavuze ko mwavukiye ngaha, mbega mufise imyaka ingahe mwebwe? 68. Imyaka 68 yose muba ngaha ku mutumba wa Kabere. Ego me. Uruzi bagwita gute uruzi two ruri ngaha? Uruzi bagwita Kabere. Uruzi Kabere mwavuze ko guhatse kubahitana, bega ku myaka 68 musanzwe mufise ni bimaze kuzura mwenuku rugasesa ibintu mwenuku mwibarabara kangahe kuva muvuka? Jewe kuva mvuka ngera aha muri Kabere ntahavukira. Uru bubaye bugira kabiri, ubwa mbere Rwuzuye mugabo ukubu Rwuzuye si ku bwa mbere Rwuzuye. Mu 90 Rwuzuye ruraza ari ruke ntigononye ibintu nkuko ubu ngubu gononye ibintu vyasensagaye nanyu n'ivyo mubonesha n'amaso. Bisigura ko ari ubwa mbere Rwuzuye mwene uko kuntu tubibona. Ubu nibwo bwa mbere Rwuzuye uku mubibona nanyu muhagaze ngaha. Mbega ga mama mugerageje kuraba byo babiva kuki kugira amazi yuzure mwene uko? Jewe icyo mbona imisozi byarugiye biginguka cyane cyane byatewe no guhomoka mu mirambi. Mirambi yarasidaguritse cyane irahomagurika. Ubu ngubu niyo twagiye turimira mu misozi, ibiharage byaragiye nkuko mubona aha kwibarabara hameze. Uwarimiye kwishamba ni bake bazotoka bakaronka ifungurwa barya. Muravuze yuko muhora muri miraruguru, ubwo si mwebwe mwa mubitera kubera muri mayo bigaca bituma ivyatsi byahora bitangira amazi yuzura? Oya ni hantu nyene bamye bamenyera ahantu batabira ibiharage, nukubera imvura nyinshi, haba imvura nyinshi ikarenza uko yahorigwa. Uyu mwaka mbona wogira ngo yarengeje. Nakera mwamye muri mayo hari yaho muvuze kwishamba ha ruguru mu misozi? Yego kuva nkura nasanze basokuru bahakorera, natwe gurakura tuhakorera gushika nuno munsi. Mbega mwebwe mwavuze yuko musanze muba ngaha, mwaragerageje gutembera ahandi hantu uruzi mbona goba rwarononye ibikini bike aho mwashobe gushika? Uruzi rwarononye amazu, rwarahomaguye amazu, rwaratwaye indimo zegeye imbere ya Nyaruzi, eka rwarasibanganyije ibitoki byaragiye, warasibanganyije ibintu byose bijumbu. Ikintu bari bararimye impande ya Nyanzuzi nahatari hegeye, urabona ko rwasaze rurarenza uko rwahora rugwa Rwuzura. Harabo muba mufise mushobora gutera kamo kuri televiziyo yacu Mabayi Media TV? Dufasha bakadufasha cyane cyane nk'abantu twahomorewe ko n'inzu zigahomoka ari impfakazi batagira aho bikora.
ntuwo yahitaniwe n'impfakazi afise abagendana ubumuga babiri birirwaho mu nzu badasohoka bongera arononegwa inzu zirahomagurika amasafuriya aratwagwa ibintu vyo mu nzu vyose biragenda twasaba ko bodufasha bakaraba ukuntu bobafasha ku buryo bw'uko bononekariwe nta kintu basigaranye mu rugo basigaye bagaragara barashoboye kubafashisha nk'amasafuriya bakabafashisha n'ifungurwa ku buryo bw'uko nta kintu cyoza kirabafasha icyabafasha cyagiye nitwo yakoresha twagiye urumva nta kintu cyobafasha bogerageza bakaraba ukuntu bobafasha imfungurwa no gusanura inzu n'impfakazi ntagira gifasha. Ego mama mbe matumwe mwitwa ngwiki Faraziya nikitegetse reka tubashimire cyane kuri uyu mwanya mwemeye naho mwako murasenya mbwa mwemeye murahagarika kujya tubanza tuvugane mumanze muganire amabaye Media TV turabakengurukiye cyane. Ego menanyu murakoze nuko namwe bakunzi bamabaye Media TV reka tubane tubashimira twizere ko mubandanye namwe mudukurikirana na hasigaye naho mukiri kiganiro murakoze cyane.